uraronka inkomezi zo kuraba ikiganiro kuri YouTube amasaha 2, Netflix ukaraba ko filme amasaha 3, ukaraba seri ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu episode amazina 5 zigahera. Which generation tubayemo Satani ari karatsinda ukacuza ukarira mu rusengero abana w'amezi wanyibagiye. Hari bushobozi bw'abadayimoni buriko urakora ku buzima bwawe, nta n'inkomezi uri kurafata ngo usenge ugire n'umwete wo guhangana n'ubushobozi bw'umwijima. Bibiliya ivuga ngo umunyenkomezi wa mbere n'umuntu ashobora kuganza iki? Ashobora kuganza iki? Umubiri wiwe. So ibaze Bibiliya itanga urugero ivuga ko ubaye umunyenkomezi ushobora kuganza umubiri wawe. So ibaze rero uramushwe ku rugero umubiri wawe hari ikintu kiwugukontrolera nta nubwo ari wowe ukontrola. Uvuze nitukana tukoma induru gatukana, uvuze ngo shavura guba ntagire n'umusubira kuraba mu gitondo ucuvyuka wanutse umuntu wese nta muntu n'umushaka kuraba. The spirit is controlling you. Donc wowe nufise capacity yo kwikontrola no kwitegeka kutegerezwa kunezererwa, ariko iyo mpemu yo ifise capacity yo kugutegeka kutegerezwa kubabara no kugira gahinda no kugira. Hari umuntu ahera saa 4 z'ijoro TikTok aduza video ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, saa 7, saa 8, saa 10, saa 10, saa 10. Utangwe gusenga Mana ndagushimiye wabanye nanje wangiriye neza. Ni ubwo niyo mpemu y'ubunebwe. That's the spirit of laziness.